Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turabaha ikaze muri ca kiganiro mukunda kandi natwe dukunda tugikunda kubera iki tugikunda kubera ko Dawidi niwe yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako natwe tugikunda kubera ko muri ico twiga ijambo kugira ngo riturinde gucumura kandi rinatumenyeshe ivyahishuwe kuva kera ivyahishuwe byamaze kuba ibiriko birabubu kikanatubwira nibizoza ico kiganiro murakimenyereye ni Go Deep umwigisha aracari wa wundi umwe ni mwarimu Aime Kazimire Harerimana amahoro mwarimu mahoro cyane Justin kaze mu kiganiro murakoze turabashimiye nyuma y'imisi mike twari turuhutse kugira ngo tubanze duhe nakanya abasanzwe badukurikirana kugira ngo bagire ico babanze bumvirize baje bavuge gute basogongere kuvyo twatanze ubwa mbere sinovuga ko twaruhutse kubera ko twariko turakora ibindi ego twariko turakora ibindi kandi vyose ni vyiza ego ariko kandi turashimiye Imana yongeye kuduha umwanya kugira ngo dushishikare nirihishurirwa ego Imana yacishije muri Yohana ego kugira ngo dushobore kumenya na cane twebwe abiki gihe Bibiliya ivuga ngo abashikwa ko nibihe yego kubera ko igihe cacu kiriko kiratwegera cane gusumba igihe twizereye yego abantu bamavuga ngo ivya Yesu baherekera babivuga yego ariko ico twomenya nuko biriko birashika kwiherezo tugeze kwiherezo ry'ibihe yego ni vyiza rero ko abantu tubibutsa bagombe bareke kubikora ariko babimenye babizi kuko Yesu yavuze ngo ugabitanya nashishikaragire gute agabitanye nivyo yatumye Yohana muri ubu butumwa yamuhaye bwo muri ivyahishuriwe Yohana yego yaratanze uburenganzira ku muntu wese ugomba kugabitanya ushishikare ugabitanye yego ugomba kugororoka ushishikare ugororoke kubera ko inyuma yibi hariho urubanza navuze ngo iki kiganiro turagikunda kubera ko mwumvise ibivugwa muri ico ariko kandi harakajambo kiyongera ko je katumye numva nkunda iki gitabo gose nikajya kajambo kavuga ngo arahiriwe yego arahezagiye umuntu yumva amajambo canke asoma amajambo yanditse muri iki gitabo twabonye imihezagiro nduwe yego iri muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana yego nuwo urimo rero yego harahiriwe yego canke harahezagiwe yego abamesura imyambaro yabo yego mu maraso ya wa mwagazi muri abo bantu rero bahiriwe kandi bahezagiwe kuko bakurikirana ibyanditswe biri muri iki gitabo babicishije kuri urubuga rwacu rwa Nema Gospel TV uno munsi twagira ibibako y'ukubana numwe muri bo yego narababwiye ko hari abadukurikirana ndanabatangariza nti uzokumva vyugurutse turiko turagitegura azobe ahari arahawe kazi uwumvise akamo rero uno munsi turi kumwe nawe inyuma y'umwe yigera kuza uno munsi dufise uwundi muntu yifatanije natwe muri iki kiganiro yego karibu namwe mwo twidondora gatoye yego nitwa Françoise Habyarimana nkaba ndubo Kristo ako karakwiye nabonye ko hari ibindi bagomba kongera ko mugabo je numva ivyo bikwiye yego kaze mu kiganiro Go Deep murakoze cyane ndanezerwa no kubiriza ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana riraruhura rirasomora kuryumva rero ni umuntu abakeneye kuruhuka ibituruhisha ni vyinshi mugabo nyuma yo kuruha umuntu abakeneye kuruhuka ijambo ry'Imana rero riraruhura umutima mwisange tuza twiga nimwumva hari kibazo kije mushobora kukibika mukakibaza mu nyuma canke mukakibaza bugingo ikiganiro kikiriko kirabandanya umwarimu aremera ko tumuhagarika kabanza kishura hanyuma tugakomeza ubwo rero umugani wabongereza feel at home
murakoze cyane. mwari mu kumwe twamadutangura Ego. tanguze n'isengesho hanyuma twinjire mu kiganiro nyezina. Mana turagushimiye ngene uri Imana yo kwizigirwa, waduteguriye ibi bihe vyiza kugira ngo dukangure abantu, kugira ngo tubibutse. None rero Mana, ijambo ryawe reka umuntu wese rimukore ku maso kugira ngo abone, rimukore no ku matwi kugira ngo yumve ko igihe kiri hafi, shengero rigatabaruka, nzamba y'Imana ikavuga, bakoreye Imana bakaja guhabwa ingero, bagahabwa ivyasezeranywe. Turagushimiye kuri kumwe natwe, udufata ukuboko, udushoboze ntaba ari twebwe Mana, ariko izina ryawe rikuru rishigwe hejuru muri vyose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugirire gati ncamake yaho twagejeje hanyuma tubandanirizeho. Ubuheruka twarangije igice ca 14 ciki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, aho twabonye mu mirongo ibiri ya nyuma ingene marayika w'indwi yategetse marayika wundi kurungika umuhoro kugira ngo aze kugenya ivyimburwa. Iri jambo kurungika twarabonye mu Kigiriki rivuga ngo balo, bisigura kujugunya n'ishavu. Imana igiye kurungika umuhoro kandi wujugunye n'ishavu, kubera ko igihe cyo kwihangana, igihe c'imbabazi c'Imana kiriko kirashika ku mpera. Kubera ko rero abantu banse kumva ijambo ry'Imana, bakanka no guhindukirira Imana ngo ibakize, igisigaye nuko Imana igiye kujugunya umuhoro kugira ngo marayika yimbure. Twarabonye kandi ko muri uko kwimbura azotema nk'uko umuntu atema imisukoni, bagashira mu bwato bagakanya bakagana. Twarabonye kandi ivyo bazokanya izo sukoni ko zizovamwo amaraso kandi menshi, bisigura ko muri uko kwimbura hari abantu benshi bazohitanwa niyo ntambara ikomeye. Ubu rero tugomba gushishikara n'igice ca 15 ciki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Go deep nayo 46. Iki gice ntigifise imirongo myinshi, gifise imirongo 8, ariko nko twama tubigira turakigabura mu bice bibiri, ariko tukagitanguza n'intangamarara. Mu bice vya 12 gushika ku ca 14 twabonye ibice bibiri hagati bitwinjiza mu kubona abantu indwi bafise uruhara rukomeye mu gihe gisa n'isinema canke ireresi ry'amagume. Twabonyemwo kandi ubutumwa buzozanwa n'abamarayika b'Imana. Mu rukurikirane rw'ivyo, igice ca 15 n'ica 16 birimwo ibijanye n'udukarabo canke inzavya indwi zuzuyemwo uburake bw'Imana. Hagaca hakurikira inzamba indwi zo guca imanza. Inyuma y'ivyo tuzoca tubona ikindi gice kiri hagati ca 17 n'ica 18. Mu rutonde rukurikirana neza hazoca haza ibijanye no kugaruka kwa kabiri kwa Kristo mu gice ca 19. Tugomba rero dutangura n'umurongo wa mbere w'iki gice ca 15 muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Yohana avuga ngo, mbona ikimenyetso mu ijuru gihambaye gitangaza abamarayika indwi bafise ivyago indwi. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo ibiza, bafise ibiza indwi. Nivyo vyiherezo, kuko muri ivyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Ariko mu Kigiriki bavuze ngo n'uburake bw'Imana bwuzuye. Mbona ikindi kimenyetso mu ijuru gihambaye
gitangaza. Iki kindi kimenyetso kinini Yohana yongeye kwerekwa mu gitabo c'ivyahishuwe. Ikimenyetso ca mbere ni kimwe cyo kubona umugore yambaye izuba, twabonye muri iki gitabo c'ivyahishuwe Yohana igice ca 12 n'umurongo wa mbere. Ica kabiri ni ca kiyoka kinini gitukura, twabonye mu gice ca 12 c'iki gitabo n'umurongo wa gatatu. Ijambo ikimenyetso mu Kigiriki ni semeion, risobanura gitangaje canke akajegeza. Maze ijambo naryo gitangaza mu Kigiriki bivuga ngo ni thauma, risobanura co kwitegereza cane. Ni kivuga ko ico gitangaje Yohana yabonye cari co kwitegereza cane kugira ngo amenye vy'ukuri icabonye icarico. Abamarayika indwi bafise ivyaga indwi, aba sabadayimoni ahubwo n'abamarayika b'Imana nzima. Abamarayika baje bafise indunduro yibiza bizanywe n'urubanza rw'Imana ije gucira isi. Ijambo icago canke ikiza mu Kigiriki ni pledge, risobanura guhushura, guhanagura canke gukomeretsa. Niki iri jambo rigomba gusigura mu Kigiriki. Muri ivyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa canke uburake bw'Imana bwuzuye. Ijambo kuzura mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo etelese, risobanura guheraheza. Ivyo bizindwi vy'Imana nivyo bizoheraheza ishavu ry'Imana rizosukwa muri ico gihe c'amagume. Nivyo bizoba biheraheje iki gihe c'amagume. Twarabonye ko iki gihe c'amagume ari igihe kizobaho ishengero ritakiri mw'isi, ariko ari igihe kizobonwa n'abazoba basigaye. Kubera hazoba hariho intambara ikomeye izoba iri kwiraba mw'isi. Abantu bose batumviye Imana, abantu bose base kumvira Imana, bazoba bariko barahura n'ibi bibazo bikomeye. Ku murongo wa kabiri havuga ngo mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahuri kivanze n'umuriro, mbona batabarutse banesheje ca gikoko n'ishusho y'igishushanyo caco. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo ikimenyetso. Igitigiri c'izina ryaco, bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahuri bafise inanga z'Imana. Mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahuri kivanze n'umuriro. Mu rusengero rwa Salomo rwo mu isezerano rya kera harimo igikarabiro aho abaherezi baca kugira ngo babanze gukaraba batarashika imbere y'ubwiza bw'Imana. Rimwe na rimwe ico gikarabiro bacita ikiyaga, nk'uko tubibona mu gitabo ca mbere c'Abami igice c'indwi n'umurongo wa 23. Mu gice ca kane igihe Yohana yabona igikarabiro co mw'ijuru, yashoboye kubona ko atamazi yarimwo, cari kirahuri. Mw'ijuru rero nta kuzobandanya abantu bakaraba canke biyeza bizoba bikiriho. Twozwa rimwe gusa, kandi vyose n'amaraso ya Yesu Kristo niyo atwoza, nk'uko tubibona mu cete ca mbere ca Yohana igice ca mbere n'umurongo w'9. Hano kandi tubona ko ikiyaga kivanze n'umuriro, kandi abakizengurutse ni babandi babera banse kuba
abo mu bwami bwa antikristo mu gihe c'amagume baciye mu kigeragezo c'umuriro, none ubu bihagarariye ku kiyaga c'ibirahuri imbere y'intebe y'Imana mw'ijuru. Imana ishimwe. Amen. Umurongo urimwe akantu kagoranye gato kuri jewe. Yego. Uvuga ngo twezwa rimwe gusa. Ciye numva biriko birabuye umuntu yihanye rimwe. Abahejeje. Mu bisanzwe umuntu yihanye kwihana nuguhindukira, nukwicuza, numubabaro utegwa n'ibintu wakoze bibi, ugafata ingingo yo kubiheba kubwo kwizera Yesu, ugahindukirira Yesu, ugacika umwana w'Imana. Rero iri jambo abantu ntibahora baritahura cyane ngo baritahure cyo kimwe. Mbega ni giki coshobora gutuma bajya abana bawe canke ikintu bokora bakava kuri start yo kwitwa abana bawe wewe kuri se wabo? Ni ikihe bokora cotuma batitwa abana bawe? Nta kibaho, nta na kimwe. Nimba rero twarabaye abana b'Imana, nimba twarahindutse abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo, nta kintu na kimwe gishobora gutuma dutakaza iyo karite yo kwitwa abana b'Imana. Birashoboka tukagira intege nke, birashoboka tukagira tukava ku Mana tukayibabaza. Yego. Ntibisigura ko tutakira abana b'Imana. Uribuka umugani w'umwana w'icangazi. Yego. Se wiwe amaze kumuha umugabane wiwe, yaciye agurisha ikintu cyose, ibintu byose arabigurisha. Bibiri ivuga ngo aravyaya, aca arasuhuka aja mu mahanga, aragenda. Vya bintu byose se yamuha arabimara, ahinduka mayibobo, atangura kuja kurondera baragirira ingurube, agatangura kurya ivy'ingurube zirya. Mugabo umusi yisubirako agafata ingingo akavuga ati kwa data abantu bose bariyo baguwe neza, abantu bose bariyo barajya bagahaga, none nanje ndiko ndarya ivy'ingurube ngaha, kandi papa yamvyaye ndamufise akiriho. Bibiri ivuga ngo yisubirako, acaravuga ati reka nsubire kwa data, nce bugufi, ndamusaba imbabazi, ndamubwira nti data naragucumuyeko, ndacumura no kuyo mwijuru, ntibigikwiye ko nitwa umwana wawe. Mu bisanzwe iyo ducumuye ku Mana twarayimenye, ntibiba bigikwiye ko twitwa abana b'Imana. Mugabo iyo twisubiye ko tugahindukira tukagaruka, Imana icitwakirana imbabazi, Imana icitwakirana urukundo, ikivuga ngo wari yarahavye arahabutse. Mbere si ivyo gusa, Imana ivuga ati nimurabe ikimasa kimeze neza, mubage tumuhe dushime, kuko uwari yarahavye arahabutse aragarutse. Murumva rero igituma Bibiri ivuga ngo twezwa rimwe n'amaraso ya Yesu. Igihe rero tumaze kwizera Yesu, tukamwizera, bica biduhindura gucika abana b'Imana. Nibo bizeye izina ryiwe. Abo rero bizeye izina ryiwe bakaba abana b'Imana. Ikintu kiranga umwana na se n'amaraso, ni ADN. Tuca twakira ADN y'Imana ikaba muri twebwe, ikaduhindura kuba abana b'Imana. Niyo mpamvu rero tuba twogejwe rimwe n'amaraso ya Yesu. Iyo rero tugize intege nke, iyo tugabitanije, ya maraso ya Yesu Kristo yatwoza arashishikara akatweza, akaguma duhindura kuba abana b'Imana. Yesu aguhezagire. Amen. Tubandanye murakoze. Twaratugeze ku gace kavuga ngo ca gikoko. Ico gikoko
ni antikristo nk'uko twabonye mu gice cya 13 n'umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 10 twarabonye ivy'iki gikoko arico antikristo ngo n'igishushanyo cacu. Ishusho n'igishushanyo ca antikristo naco nyene twarakibonye mu gice cya 13 ku murongo wa 14 n'uwa 15. Ikimenyetso kizoshigwa kuri abo bose bazokwemera kuba abo mu bwami bwa antikristo kugira ngo bemererwe kugura canke gushora ivyo bafise. Naco nyene twarakibonye mu gice cya 13 murongo wa 16 n'uwa 17 igihe twabona ko ari ikimenyetso c'amajana 666. Igitigiri c'izina ryaco, igitigiri ca antikristo ronko twabibonye ni majana 666. Gisobanura ngo umuntu agerageza kwigana Imana. Vyashura na 13 n'umurongo wa 18 niho twabonye ingene Satani yamagerageza kwigana Imana kugira ngo ashobore kuzimiza n'abatoranijwe. Yamaza mu ishusho y'Imana akagerageza gukora nk'ivyo Imana yakoze kugira ngo abantu bayobegwe ico bakwiye gukora bace bazimirira muri ubwo buzimire bwa Satani. Nibuka ko twakoresheje ijambo rivuga ngo gupirata. Niko Satani akora. Bafise inanga z'Imana, ababera bo mu gihe c'amagume barahawe inanga, igikoresho cyo guhimbaza nabo, igikoresho cyo guhimbaza nabo baje gufatanya n'abandi bera bo mu gikogwa cyo guhimbaza Imana. Umurongo wa 3 havuga ngo baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana. Mu kigiriki bakujambo rivuga ngo umukozi w'Imana. N'indirimbo ya wa mwagazi bati ibikogwa vyawe birahambaye. Mu kigiriki bavuze ngo ibikogwa vyawe ni binini kandi biratangaza. Mwami Imana ushobora vyose, inzira zawe nizukugororoka nukuri, Mukama w'amahanga. Mu kigiriki bakoresheje ngo umwami wabera. Imana ishimwe. Baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana canke umukozi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi. Ndakunze kumva bavuga ibintu vy'indirimbo ya Mose. N'abaririmbyi bandi bakaririmba ngo tuzoririmba indirimbo ya Mose ngo dushitse mu ijuru. Aya majambo numvise bavuze ni yari muri iyo ndirimbo ya Mose. Indirimbo ya Mose nta uramenya amajambo azobarimo. N'indirimbo sha nta uramenya amajambo azobarimo. Nta uyizi. Mugabo iyi ndirimbo ya Mose birashoboka ko aya majambo tubonye azobarimwo ko bazoba bariko barashima bahimbaza Imana. Kubera ko igihe ca Mose cangiye c'isezerano rya kera cari igihe cariko kirategura igihe cyo kuza kwa Yesu. Sezerano rya kera twarabonye ko ryama rivuga ngo Yesu azoza, riramwerekana azoza. Ba Miriyamu bapfuye bakimwiteze. Ba Mose bapfuye bakimurindiriye. Abantu bose bo mu isezerano rya kera bari barindiriye ugutabagwa. Mugabo mu isezerano rishasha wa wundi yararindiriwe ari ngaha. Abo rero bazoririmba indirimbo ya Mose. Baririmba kugira neza kw'Imana. Baririmba gutabara kw'Imana. Baririmbe bibuke ivy'Imana yabakore ingene bacishije mu kiyaga gitukura. Ariko natwe tuzoririmba indirimbo y'umwagazi w'intama w'Imana. Amen. Waducunguye. Aducunguje yiwe maraso. Akaducungurira kuba b'Imana. Tuzoca turirimba indirimbo y'umwagazi w'intama w'Imana. Tuzobiririmbira rimwe bazotangura dutangure hazotangura aba Mose bazotangura hanyuma bavemwo natwe dushikirwe turirimba indirimbo y'umwagazi w'intama w'Imana. Twebwishobora kuzoba ari korale nini
birashoboka ariko ivyo nibanga ry'Imana. Egome. Nibanga ry'Imana kuko Imana irazi abantu bayo. Ego. Kandi tuvuze ko tuzoba dufise korale nini ntitwoba twihenze kuko na Yohana yarabihishuriwe. Yabonye abantu benshi bavuye mu bihugu vyose, bavuga indimi zose, bavuye mu moko yose, bahagaze imbere y'intebe y'Imana, bafise amashami y'ibigazi mu minwe, baririmba bavuga ngo Hoziyana, Hoziyana, Imana ishimwe. Amen. Tuzoba turi korale nini. Yego. Ariko uko tungana nibanga ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Hano rero tubona ko bacunguwe bonyene aribo bashobora kuja aho abandi bari ko bararirimba indirimbo shasha, kuko iyo ndirimbo yaririmbwe nabo bakiriye ubuntu butangaje no gucungurwa guhambaye vy'Imana ishobora vyose, bakayiririmba bivuye ku mutima. Iyo ndirimbo shasha rero ifise ibitero bibiri. Igitero ca mbere ni indirimbo ya Mose yavuga ivy'ukubohorwa abantu b'abansi, ivy'ukubohorwa ku bantu b'abasi bo mw'isi, nk'uko tubibona muri Kuvayo igice ca 15. Iyo izoba ari indirimbo ya mbere, igitero ca mbere. Igitero ca kabiri ciyo ndirimbo ni umwagazi w'intama, ari indirimbo y'agakiza kabonerwa mu Mana. Twebwe tuzosha turirimba rero kuri iki gitero ca kabiri dushimira Imana yaducunguje iduhaye umwana wayo. Bati ibikorwa vyawe birahambaye canke ni binini. Iryo jambo binini mu Kigiriki ni megas, risobanura ngo biratangaje. Ijambo bihambaye naryo mu Kigiriki ni thauma, risobanura ngo kwitegereza, harimwo ugutangara. Abera baririmba indirimbo irimwo ibikorwa bitangaje kandi vyo kudakugwa kwijisho canke birengeye uko umuntu wese yokwiyumvira. Mwami Imana ushoboye vyose. Iri ryungane mu yandi majambo niryo Mwami Imana mushobora vyose. Umwami mu Kigiriki aha ni jambo rivuga ngo kurios, ryakoreshejwe mu Bayuda mu gushaka kuvuga umuganwa ariko araganza. Imana mu Kigiriki ni Theos, risobanura ngo umwe ariwe Mana y'ukuri wenyene. Theos mu kwitegereza ubudasa n'isobanuro y'ijambo ry'Igiheburayo rifise isano ubushobozi bw'Imana na nyene icubahiro na Yehova, rijanye no kuvuga Imana idahinduka, ihoraho kandi yikwije ubwayo. Imana ishobora vyose mu Kigiriki ni Pantokrator, risobanura uganza vyose. Ababera bo mu gihe c'amagume bahimbaza Imana kubera ibikorwa vyayo bitangaje, ariko kandi kubera kamere kayo n'umwami wa bose, uhoraho, Imana idahinduka. Inzira zawe niz'ukugororoka n'ukuri. Ukugororoka mu Kigiriki ni dikaios, risobanura ubugororotsi. Ijambo ukuri mu Kigiriki ni artinos, risobanura ukuri mu nzira y'inkomoko kama. Abera rero bahimbaza Imana atari uko gusa ibikorwa vyayo bitangaje, ariko kandi biragororotse, kandi ni ivy'ukuri ivy'Imana ikora vyose bibi bigororotse, naho twobonako tutabitahura uko, nk'uko tubisoma mu butumwa mu cete Paulo yandikisha ishengero ry'Abaroma igice ca 11 n'umurongo wa 33. Umwami w'amahanga canke mukama w'amahanga
ibyanditswe bimwe bivuga ngo umwami w'amahanga. Uko ubwo butumwa buba ukuri uko ariko kose, amavi yose akwiye kuzofukama nk'uko tubibona mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 14 n'umurongo wa 11, n'icete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi 2 n'umurongo wa 10. Yego. Umurongo wa 4 niwo tugira turangirize ko inyigisho z'umunsi. Havuga ngo ninde atazotinyaga mwami canke atazohimbaza izina ryawe, ko ari wewe wenyine wera. Amahanga yose azoza akwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Ninde atazogutinyaga mwami? Kuva uri hejuru ya vyose ari ukuri, ninde mu vyumviro vyiwe bigororotse adashobora gutinya Imana no kuyiha icubahiro muri we. Ijambo ubwoba mu kigiriki ni phobos, risobanura ubwoba bwiharije bwo kudahimbarirwa Imana. Bibiliya ivuga ngo igipfu cibwira mu mutima ngo nta Mana iriho, nk'uko tubona muri Zaburi 14 n'umurongo wa 1, Zaburi 53 n'umurongo wa 1. Canke atazohimbaza izina ryawe. Ijambo guhimbaza mu kigiriki ni doxazo. Doxazo risobanura guha umuntu icubahiro, kuko mu ndimburo yawe ubona ko uwo muntu abibereye. Kuko ari we wenyine wera. Ijambo kwera mu kigiriki ni hagios, rikaba risobanura ikintu cerekana itandukaniro canke ubudasa. Nta wundi numwe ariho asa n'Imana. Imana irisa. Amahanga yose azoza kwikubita imbere agusenge. Hari umunsi umwe rero amahanga yo kwisi yose azoha Imana icubahiro, nk'uko vyavugishijwe na Yesaya 45 n'umurongo wa 23, n'icete Pawulo yandikiye Abaroma 14 n'umurongo wa 1. Uwo munsi uriho. Amahanga yose yo mwisi, abami bose bo mwisi, abahambaye bose bo mwisi bazoza imbere y'Imana, bakayikubita imbere, bakayifukamira, bavuga ngo Mana urahambaye, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Ijambo amateka canke urubanza mu kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo krisis, risobanura ngo ingingo. Ijambo ngo aseruwe mu kigiriki ni amphanes, risobanura ngo gukayangana canke kwigaragaza. Hari umunsi umwe rero ingingo z'ivy'Imana ikora vyerekeye ubugingo bwacu, urukurikirane rwa kahise n'ibindi, bizodushirirwa habona vyuzuye neza. Ico gihe tuzotahura neza uko inzira z'Imana zimeze, nk'uko tubibona mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto igice ca 13 umurongo w'9 kugeza ku murongo wa 12. Naha tugarukirije inyigisho z'uyu munsi. Yego. Hariho umunsi rero ivyo umuntu akora bizoja habona bikagaragara. Hariho abantu bakora ibintu binyegeje, akaja kunwa inzoga akaboregwa yinyegeje, aho ata muntu amubona. Akaja gukora ivyaha, akaja gusambana yinyegeje, aho ata muntu amubona. Agakora ibintu bibi, akaja mu bapfumu, akaja kuraguza yinyegeje, aho ata abantu bamubona. Akaja gukora ibintu vyo kurementanya, akaja gukora ibintu bibi bibabaza Imana yinyegeje, aho ata muntu amubona. Hariho umunsi Imana izobigaragaza, ikabiserura imbere y'umuntu wese, ikakwereka ivyo wakoze guhera kuri kimwe gushika ku canyuma.
guhera kuri A gushika kuri Z nk'uko abafaransa babivuga. Uwo munsi uzovyitegereza uri imbere y'Imana, ntuzoronka ijambo uvuga, uzoca uvuga uti Mana amateka yawe nayo ukuri aragororotse. Imana ibahezagire. Amen. We twabanye mu kiganiro, sinzi hari ikibazo wowe wagize imbere yuko duheraheza ikiganiro kwinyigisho y'uno munsi geze ngaha kugira ngo namwe mugende mukibajije kaze. Jewe nagize ikibazo, numvise ibitero bibiri by'indirimbo, indirimbo ya Mose n'indirimbo ya wa mwagazi. Hari ijambo rero numvise ngo ku gitero cya kabiri ngo natwe turirimba iyo ndirimbo, mbega ku gitero cya mbere twebwe ntiturimwo, kizoririmba abandi? Gitero ca mbere kizoririmbwa nabo mu isezerano rya kera, barongowe na Mose, bari kumwe na Miriam, bari kumwe na Aaron, bari kumwe n'abandi bantu bo mu isezerano rya kera batakoze ibyaha, bizeye Imana. Kuko Bibiliya ivuga ngo abakoze ibyaha atavyagezwe biriho bazohanwa atavyagezwe bibanje kurabwa. Kubera ko mu muntu wese harimwo agatima mana kamubwira ko akoze ikintu kibi canke ikintu ciza. Abantu bo kuri Mose bari bafise ivyagezwe, abashoboye gukora neza ivyo vyagezwe bisaba. Abo bamwe Yesu yarabimuye cagihe yaramanutse ikuzimu akabakura iyo bari babohewe mu ibohero rya Satani, akabimurira muri paradiso y'Imana. Abo tuzoba turi kumwe mu ijuru. Amina. Bari ko bararirimba indirimbo ya Mose. Hallelujah. Imana ishimwe. Amina. Murakoze cyane. Ndumva ko mu ijuru nta gutisha bizobaho. Ntibizokunda. Yumva iyo ndirimbo nituyize. Na ruswa ntizoba. Turafise indirimbo yacu. Yego. Hama ikindi kintu canezereye ni rirya jambo ririmo ijambo ryo kwisubirako. Yego. Nukuvuga muravuze ko abantu bakora ibyaha mu mpisho, bakanywa inzoga, bagasambana, ko abo bantu bazociga urubanza. Yego. Mugabo rirya jambo ryo kwisubirako, ndumva ko umuntu wese Yego. akwiye kurigenderako. Nimba unywa inzoga, nimba usambana mu mpisho, wisubire ko nka wa mwana ugaruke. Yesu aracakurindira. Uzoza turirimbana iyo ndirimbo. Akagahengwe tugifise nukubera Yesu agifise imbabazi, akibuza marayika kujugunya umuhoro, akimubwira ati rindira. Mugabe igihe c'imbabazi nicahera, akarungi ku muhoro akawujugunya n'ishavu, ntibizoba bigikunda. Ariko akakanya nakawe wisubireko. Haleluya. Uratwumva wewe uri kurabikora mu mpisho, wisubireko, ugaruke. Yesu arakugirira imbabazi. Amen. Numva nezerewe cyane kuko imbabazi za Kristo zigihari, ziracahari. Ko twamaze kwezwa muri ya maraso, tukezwa rimwe tukamesura impuzu muri ayo maraso. Nukuvuga umuntu agize intege nke ntagumeyo, niyisubireko, navyuka garuke. Imana ishimwe. Yesu aramugirira imbabazi. Isubireko tugaruke tuzobe muri iyi ndirimbo, igitero cya kabiri, indirimbo ya wa mwagazi. Amen. Ndanezerewe cyane ko namenye Kristo, kandi nkaba nongeye kumvira ijambo rivuga ngo twisubireko. Imana ishimwe. Amen. Nuko wa muntu twumva, urazi ko bigize imisi bikugora, urabizi, ni wisubireko. Yesu akugirira imbabazi. Wari umunezero ntangere muri iki kiganiro. Ndashimiye mwe mwagikurikiranye, ariko by'umwihariko ndabashimiye namwe mwabanye natwe n'uwundi munsi. Karibu. Ndangiza mvuga ngo harahiriwe kandi harahezagiwe uwumva n'uwusoma ivyanditse muri iki gitabo. Musangiza abandi, ntimubabahigwe mwenyene, ntimuzobimara
mureke jaruzi umwami Imana bahezagiye amen amen amen